wiriwe men n'igihe wumviraho amakuru tuguhaye ikaze utuye men ndetse naho twumvira ahandi hatandukanye mutwumvira kuri radio YMPega ya kaminuza ya Thousand Main 90.9 FM ndetse no ku mbuga nkoranyambaga za Amjambo Africa. Muri kumwe nanjye Ja Hakuzimana. Iminsi irahise hakomeje kuvugwa ikibazo cy'abimukira bahura n'ingorane iyo bahuye n'abantu babizeza kubakorera amadosiye bikarangira rimwe na rimwe bayishe cyangwa se batabahaye ubufasha bifuzaga, kenshi bakabaka amafaranga. Ibi byakomeje kugarukwaho n'imiryango ifasha abimukira aho bavuga ko ari igikorwa kitemewe n'amategeko. Muri iki kiganiro turi kumwe n'umushinjacyaha mukuru Attorney General wa Men ni Bwana Aaron Frey, aratuganirira kuri iki kibazo ndetse naho bageze bagikurikirana bareba ababigiramo uruhare ndetse n'ibyo bateganya mu kubahana. Reka tumuhe ikaze, reka nguhaye ikaze Attorney General Aaron Frey. Ese watubwira uko iki kibazo gihagaze muri Men? Well, John, thank you for having me, and I appreciate the opportunity to join with you and your listeners today. Jean, urakoze kuba wantumiye. Ngize amahirwe yo kwifatanya nawe n'abasanzwe babumviriza. Nitwa Aaron Frey. Nagize amahirwe yo kuba umushinjacyaha mukuru wa Maine. Aka kazi ndagakoze imyaka 5. Nkuko mwebwe n'ababumviriza mubizi, intego y'igikorwa canje ari ugutanga service mu by'amategeko kuri leta ya Maine n'abandi bayifasha bakayihanura ku makomisiyo hamwe na departement zitandukanye. Ariko muri rusange nigikorwa canje cyo kuraba no gukurikirana inyungu mu by'amategeko z'abanyagihugu bo muri Maine bose. Ari naco cadutumye tuvuga kuri kino kibazo uyu munsi ko hari bamwe mu bantu bashasha baza kuba muri Maine bakozwe ko iteka mutwe. Turatahura ko ari ikintu kidasanzwe iki kibazo. Nabonye ko ari igikorwa canje nk'umushinjacyaha mukuru wa Maine gukora uruhara rwanje kugira ngo aba bantu uburenganzira bwabo bwubahirizwe bakingirwe ibi bikorwa bitemewe. Uvuze ko umaze imyaka 3 ukora iperereza kuri iki kibazo mu bimukira batuye Maine. Ese waduha ishusho yacyo? Mwavumbuye bangahe bakora ibi bikorwa bitemewe n'amategeko byo gutanga service z'abimukira? Mbese waduha ingero? Couple of different parts of that. First, when it comes to the specific individual, reka tuvuge ubwa mbere kuvyerekeye umuntu kanuni twitwariye yari yatanze service atari yemerewe n'amategeko. Murabizi ni igihano civile. Icyo nshaka kuvuga ngaho nuko atari igihano gihanisha umunyororo. Ibyuko turondera guhana umuntu tumushira mu munyororo ku cyaha yakoze. Murabizi si ikintu gituma umuntu aja mu buroko, ntawe bisabisana. Ivyo turiko turakora bidutuma turonka urupapuro rwa sentare rubuza uwo muntu ivyo twavuze ko atararekuriwe n'amategeko. Ivyo rero ntiyaremerewe kubikora. Hariho abantu batanze amafaranga ku bintu uwo muntu atari yemerewe. N'akaryo kugufasha kugira ngo abantu bashobore gusubizwa kumbure amafaranga batanze kandi batari babibwirijwe. Ikindi nuko ikibazo nk'iki kidatuma uwo muntu tumuhagarika gusa. Ntibituma gusa tugerageza kugarukana amafaranga kugira ngo abibwe barenganurwe, ariko dushaka kubona ko ari ibintu bigiye mu muco. Ni kibazo cerekeye rubanda kugira ngo rubanda bamenye ko ibiro byanje biri maso kandi ntihaba hariho ivyemeza vyerekana ko umuntu yifatiye abandi. Ubu mu buryo bwari bwo bwose tuzojana iyo dosiye mu butungane uko twabikoreye ubu. Twoyita ko ari nimero ya mbere. Nimero ya kabiri nuko twakira ibirego tugakora ibishoboka byose kugira ngo tugire amatohoza, twiruke kuri uwo muntu wari we wese atabirekuriwe n'amategeko. Rimwe na rimwe usanga ivyo birego navyo bitagira ishingiro, ugasanga habaye kutumvikana. Rimwe na rimwe tuvumbura ko kumbure habaye umuntu yafise intumbero nziza yo gufasha mugabo atazi yuko ari kabikora kumbure atavyemerewe n'amategeko. Ari ugasanga mu by'ukuri ku kintu yagira akore yari afise intego nziza. Ugasanga umuntu afise umutima mwiza, nta muntu birahungabanya. Twaronka ibirego bene ivyo rero kandi tubabwira ko amatohoza bishobora kutagira ahandi biganisha, ariko ivyo bikadutuma tumenya ko ubwa mbere dufise umuntu
abwirizwa gushirwa ku rutonde ku bijanye n'amategeko, canke naho ku rundi ruhande tukabwirizwa kubwira uwareze tuti urya muntu yari mu mategeko, canke naho ugasanga ni ibintu umuntu atarabwirijwe guhagarika k'umutima. Ibirego vyose turonka ntivyama biganisha ku gikorwa runaka c'umushinjacaha mukuru, hari naho usanga bituma duhugura ababikora n'abarondera ubufasha. Ica gatatu ni ugukangurira abantu. Mwanyumvise incuro nyinshi, ariko ntegerezwa kubishimangirako mu biro vyanje, murabizi, mu biro vyanje kimwe mu bisata vyo mu bushinjacaha bukuru kijejwe gukingira rubanda, kandi nkuko mushobora kuvyibaza mu buryo butandukanye, abanyagihugu bo muri Maine barashobora gushikirwa n'abatekamutwe, sivyo? Kumbure n'ikintu baba baguze bitari kumwe n'amategeko. Mbe murazi nk'urugero, nk'iyo ugiye kubaka akabarabara kaganisha iwawe muri Maine, hariho amategeko agukingira, ariko rimwe na rimwe ugasanga ntiyubahirijwe. Hari abatekamutwe ku matelefone no kuri za email, hari abantu batari bake b'abatekamutwe, abantu rero bashaka kwifatira abandi. Umuntu ashaka gutanga serivisi mu vy'amategeko za immigration atabirekuwe n'amategeko, uwo ni umutekamutwe. Dukora ibintu vyinshi kugira ngo twigishe rubanda, kugira ngo babe maso, bamenye uburenganzira bwabo. Nko ngaha murabizi, abantu ba muri Maine bafise uburenganzira ku maserivisi menshi, harimo n'ibiti turiko turavuga, ariko ugasanga bagiye ku muntu atavyemerewe n'amategeko. Dutegerezwa kwitwararika ko abantu bose bazi ico babwirizwa kwitega bijanye na serivisi vy'amategeko, na cane cane mu vyo basaba mu bijanye na immigration. Dutegerezwa kumenya yuko abaguzi bazi neza ivy'amategeko mu gihe bariko baragura canke igihe bemeye kugirana amasezerano n'uwundi muntu. Nibaza ko ari vyiza gutera ubwoba abo batekamutwe. Mbere haraho nibaza nti mbega twoshobora kugira icaha gihanwa gute? Icaha gihanwa mu buryo bumwe canke ubundi, abantu bagafungwa. Mbega no kubigumiza ngaho canke tubigira icaha gihanwa aho umuntu aja mu munyororo? Ivyo nibaza. Ico nshaka kuvuga ni ukwibaza ibihe n'ibirego n'ivyemezo bizodushikana aho bifatwa nk'icaha gituma umuntu afungwa. Nimba hariho ubusuma bwinyegeje inyuma y'ivyo, nimba hariho uguhohotera abantu nko kumukubita, canke ugasanga umuntu bamufungiye ahantu, hategerezwa kubaho ivyemezo kugira ngo amatohoza yacu ashikane aho twerekana ko ari icaha cotuma umuntu afungwa, ko ari icaha kituragishinga twese. Ariko vy'ukuri igikorwa canke ibirego twakiriye, itegeko ngaha dushaka gushikako ibijanye n'itegeko mu bijanye na immigration no kuronka ubwenegihugu, bikaba bifatanye n'ubwo burenganzira mu vy'amategeko bw'abantu babimukira n'abanyagihugu, bigafatana rero nande yemerewe kubikora. Nimba hari umuntu ashaka gutanga ubwo bufasha katavyemerewe n'amategeko, ibisanzwe cari kibereye ni uko uwo muntu tumwitwarira, kandi ivyo rero bigatuma duhagarika ibikorwa vyabo, tukazana kandi tukagarukana amafaranga abantu batanze, bakongera bagatunganirizwa umwanya bataye. Biragoye rero kugeza ubu kwiyumvira ingene twogihinduramwo icaha, kandi ndavyongere ndabivuge niwanashaka, ibijanye no gukingira abaguzi. Aha vy'ukuri nk'umushinjacaha mukuru wa Maine ntegerezwa kwitwararika ko abaguzi bazi uburenganzira bwabo, kandi bakamenya na ryari ubwo burenganzira buba buhungabanijwe, bwahonyanzwe, kugira ngo turonke uko twebwe twitwararika kw'abo bantu bafashijwe. Kuko ngaha ico abantu bifuza, ico abaguzi bifuza, n'umuntu abafasha kuzuza izo mpapuro za immigration, sivyo? Bifuza umuntu abafasha muri urwo rugendo. Ubwo rero kwitwarira umuntu kugira ngo afungwe mu gihe yatanze izo serivisi atabirekewe n'amategeko, vyotuma ingorane zihagarara, sivyo? Ndiko mvuga nti ni ukubabuza kubikora, ariko kugeza ubu si ukubashira mu busho. Ico abantu bakeneye no kumenya amategeko yabo n'ukuntu babwirizwa gukingirwa abo batekamutwe bashaka gutanga ivyo batemerewe n'amategeko. Naho rero hazingiye ico gikorwa, igikorwa novuga sivile, kandi serivisi dutanga iriho. Uwo muntu uvuze yaravuzwe mu binyamakuru, azwiho kuba ari umupasiteri. Ese muteganya ko iyo muvumbuye umuntu nk'uwo mumukurikirana mute, mu buhe buryo? N'abandi bose babikora mubakurikirana mute? Yeah, so the state of Maine has a law on the books that protects individuals when it comes to accessing those legal services that are required
to help apply for asylum. The law in Maine is the Authorized Immigration and Nationality Law Assistance Act. It provides who is able to provide these legal services. So attorneys, certain individuals who have been certified under federal law. So these are egome federally leta ya Maine authorized immigration irafise itegeko representatives. So rikingira attorneys abantu and mu these authorized bijanye representatives, they're able n'amategeko to help akenewe people mu gihe bariko identify barondera the forms that they ubuhungiro. might Iryo need tegeko to rero ni itegeko fill out, rifasha to help them abantu fill out mu the forms, bijanye provide no kurondera answers, impapuro get hamwe them n'ubwenegihugu. filed so Leta ya that a Maine person can iravuga proceed ko with ifise fairly ububasha important bwo gutanga izo immigration serivisi legal mu vy'amategeko. claims, right? Abavyemerewe Stepping to the side here n'abavoka for a moment. hamwe n'abandi These are bantu really babihabwa important n'amategeko legal ku proceedings. rwego rw'igihugu. In many N'abantu cases, babirekuriwe mu here in bijanye no Maine, we have kwinjira individuals no who gusohoka kw'abantu they've come to the bakabihabwa United States, n'amategeko ya they're leta ya making, federale. they're starting Abavoka their rero life n'abo in bantu Maine. babirekuriwe bahabwa They're going through the uburenganzira bwo legal gushobora kwereka process in abantu order impapuro to z'ukuzuza ensure that they are able zikenewe to stay kugira ngo here, right? To be buzuze izo free mpapuro, from the batange oppression ibibazo or the hanyuma risk to babibike themselves kugira ngo and their umuntu ashobore families gutangura from intambwe the countries zemewe from which mu they come, bijanye right? no kuba mu gihugu mu There mategeko. probably Ni is intambwe much zikomeye more mu important vy'amategeko. that they Incuro have to be zitari nke concerned aha about muri Maine than these turafise legal abantu services, right? Than baje the mu legal gihugu ca Leta process Zunze Ubumwe that za ensures Amerika that they'll be able to bagatangura stay. So ubuzima muri that's why Maine, Maine has a law on the bagaca books mu that nzira ensures that whoever is z'ubutungane providing kugira the ngo legal services bashobore kuguma to those ku who are butaka bwa applying Amerika. Ivyo the bikabashoboza immigration kuba process, kure that they be y'ihamwa qualified. ry'ibihugu So if baje bahunga somebody co kimwe is n'imiryango yabo. providing Nta kindi these kintu legal na kimwe kiba services kibaraje that ishinga is not atari qualified, ubwo right? burenganzira So mu vy'amategeko. if somebody Hanyuma izo who ntambwe is mu not an vy'amategeko attorney, if zibashoboza someone who is kuguma ngaha. not a Nico gituma federally leta ya Maine authorized ifise immigration itegeko representative, rikoreshwa if they're not rifasha uwo qualified ari to we provide wese these kuronka legal serivisi mu services, and they vy'amategeko are, mu that's gihe a problem ariko because they're arondera not ubwo supposed to burenganzira bwo be kuba under ngaha. Maine law, Iyo umuntu rero and they atanze also izo frankly could be serivisi putting atabirekuriwe problems na for the leta, person that they're trying to help atavyigiye, because kandi they ni may navyo be vyabaye. providing Ni bad ikibazo advice if gikomeye they're not trained to kuko uwo provide that muntu advice. So ntaba what Maine law afise provides ikintu is na if kimwe somebody kimugenga mu is vy'amategeko. not Mu vy'ukuri authorized in bashobora providing gutera these ibibazo legal umuntu we nyene bariko services, bibaza ko bariko for barafasha those mu seeking kumuha asylum or those filing impanuro mbi immigration kubera paperwork, batavyigiye. then Ico Maine amategeko law rero allows the ategekanya Attorney muri Maine General to bring nuko an action umuntu to adafise stop this. uburenganzira bwo So gutanga going izo back to the serivisi ku part of bantu your bariko question barondera about, ubuhungiro you know, canke what did we abantu bariko hear, what are buzuza we impapuro seeing, mu what is it that bijanye we no kuba muri iki has gihugu sort no of gukora. Amategeko ya got us Maine aha to uburenganzira act. For umushinjacaha the last mukuru couple bwo of kugurura years, we dosiye had been kugira ngo ivyo hearing bintu bihagarike. complaints Tugarutse ku from kibazo canyu those rero, who had muvuga been muti victims twumvise iki, of receiving twabonye iki, iki unauthorized catumye legal tugira services ico from folks dukoze. who Mu myaka said ibiri they could iheze help but were not twarumvise able kandi to help, were twarakiriye not, ibirego were not lawfully vy'abantu providing the services. bahuye We heard from friends n'abatekamutwe and family bavuga ko bagira who babahe said, that they knew ubufasha mu somebody bijanye who, n'amategeko. was Twarumvise not abagenzi, receiving the inshuti appropriate services under z'abagenzi law. We heard from n'imiryango different batubwira ko immigrant bazi advocacy groups umuntu umwe canke who, benshi were telling us that they knew that ataronse this was going ivyo on out yategerejwe mu in, vy'amategeko out canke in yabeshwe different communities. They had n'abantu heard about batabifitiye people uburenganzira. providing legal Imirwi services ihaniye who were not uburenganzira qualified bw'abimukira for those legal yatubwiye services. incuro And zitari as nke we ko spent yagiye time irumva ibintu bisa understanding n'ivyo mu what kibano. the Bari extent of barumvise ko hariho the abantu problem might batanga be, we serivisi mu learned more about vy'amategeko how there were kandi people who were batigeze losing bavyigira. money, Kandi who twamaze umwanya kugira were ngo losing dutahure valuable uburemere time bw'ico to kibazo. file the Twaracize paperwork that they turagicukumbura, needed to file usanga to hari secure abantu their batakaza status here amafaranga, in Maine and batakaza in the United umwanya States. wabo We kandi heard ari about ingirakamaro kugira individuals ngo who were buzurizwe scamming, right? impapuro Individuals who kugira were ngo holding bashobore themselves kuronka out to uburenganzira be bwo kuba something that ngaha they were muri not, Maine which as a no muri Leta Zunze consequence Ubumwe was za creating Amerika. problems Twarumvise abantu for, bateka new umutwe, Mainers who were doing abantu everything they biyita could ico to batari, follow the law, ibituma but haba were ingorane. being Murabizi abantu scammed by bashasha baza muri somebody Maine who bagakora was ibishoboka not vyose kugira ngo qualified. bubahirize amategeko, So, over the ariko last 2 years, bagatekwako we've umutwe worked to n'umuntu identify the atanavyitayeho na problem, gato. worked Mu to myaka ibiri identify ishize the rero extent of the problem, twarakoze and kugira ngo tumenye ico understanding kibazo, all of that, turakora, we have turamenya provided some uburemere bw'ico resources kibazo on the Office of kandi the Attorney General turagitahura. website Twaratanze ivyo abantu to help make bakeneye ku sure rubuga that, rwacu rwa web new Mainers rw'umushinjacaha mukuru understand their kugira rights, ngo have abantu a bashasha baza muri resource Maine by which they can batahure understand what their rights are when uburenganzira it comes to bwabo accessing kandi bamenye legal aho bashobora services or kwitura getting kugira ngo legal baronke services ubufasha mu when it comes to vy'amategeko their hamwe n'igihe baba immigration bakeneye ibintu legal bijanye no work. gukora And n'ibindi. we also Kandi wanted to make twagomba sure that the kwitwararika public ko was notified abantu that they needed to bazi be on neza guard ko for bategerezwa scams that kwirinda might be abo occurring out batekamutwe in the
bashobora kubaho mw'isi yose. Ico nyuma novuga ibiro vyanje n'abakozi dukorana ba ekipe yiwanje nanje ubwanje twarakoze turavugana n'abantu batandukanye, tuvugana n'abantu batezwe ku mitwe kugira ngo tubafashe gutahura ingene twebwe dushobora kubafasha kugira ngo ntibasubire guhura n'ako kaga k'abatekamutwe. Turabereka ko abantu bashobora gushikira za serivisi zemewe kandi biciye
mu mategeko nimba hariho abantu bita ico batari tugomba yuko ibiriro vy'umushinjacyaha mukuru bibimenyeshwa kugira ngo dukingire abanyagihugu bacu abo bangushe. People to know, hey, tell the Attorney General so that we can try to protect the public from those people. Urumva sindi umuhinga mu by'amategeko ariko ndakomeza gucukumbura uburyo umuntu w'umushumba w'itorero yegera abantu bamubonamo ubutware mu by'umwuka. Ese ubwo ntabwo yaba bafiteho ububasha bwisumbuye bwo kubasaba gufata imyanzuro bo badashobora kwifatira, ubwo iyo tekinike ntiyavamo icyaha gihanwa? Well, so you are right about sort of the potential impact. Hano kuri murafise ukuri kuvyo muvuga kubijanye n'abahuye n'abatekamutwe kuko mumenye ubwa mbere n'ikibazo aho hari umuntu ashobora gutakaza amafaranga rimwe na rimwe barazinze abatekamutwe abantu rero batakaza amafaranga hagacaja ko impapuro zabo z'ukuri usanga zitatanzwe ahandi zigatangwa nabi ibituma hashobora kuba inkurikizi mbi kubijanye n'ivyo basaba muri immigration. Izo nkurikizi zishobora kuba mbi cyane mu gihe bahuye n'abatekamutwe nk'uko mwaje kubivuga, kandi turayibona no mu bundi buryo bwo guhonyanga uburenganzira bw'abaguzi. Mugabo mu gihe ari umuntu agerageje kwiyita icyo atari kandi ko ashoboye gutanga izo serivisi mu by'amategeko kandi mu by'ukuri atanibyo ashoboye na zereze akiha ubwo burenganzira nk'uko mwabivuze ubijyanye n'uwo mupasitori, murabyumva nk'uko tugejeje kubivuga kandi twarabivuze n'uwo munsi tubyongera n'ikintu gikomeye cyane. Aba ariko avuga ko ashobora gutanga serivisi kandi atari byo, ariko kandi akaba yaruguriye ishengero ku rundi ruhande ari umupasitori. Ibi rero ugasanga akakoresha ubucuti afitaniye n'abantu, murabyumva kuko abafite ku burenganzira avuga ngo azobaha impapuro. Ni urusobanure rw'ibintu bibiri. Hari abantu bavuga ati turashaka gutanga impapuro zacu muri immigration cyangwa impapuro tubwizwa kuzuza. Uwo muntu akavuga ati ndabishoboye rwose, kandi ugasanga ari umupasitori akubwira ati ngirira icyizere, nawe ukamubwira icyizere kubw'ineza yawe bifatanye n'ibyo wizera. Ukagira uti ni kubera iki ntomugirira icyizere kandi pastori wanjye yaranyemereye ko ashobora kubikora, reka nongere ku kindi kintu kandi ikintu uvuga ko gituma ku bwanje kandi uko ndavyiyumvira ikibazo gikomeza gutera umwitwarariko nuko abantu bashasha bo muri abantu bariko barondera tati muri immigration abwirizwa gukingirwa. Birampangayisha cyane kuko abantu benshi muri abo bava ahantu badashobora kugira icyizere leta zabo, sibyo? Nimba muba mufise na leta, bamwe ntibashoboye no kuja kubwira umukozi wa leta kuko iyo leta niyo usanga ikibahiga buhongo, sibyo? Aha niho rero ruzingiye mu gihe bijanye no gusaba ubuhungiro. Murabizi ibi birampangayikisha kuko leta z'abo bantu ntizigeze zibitaho, murabyumva. Uwo muntu rero arampangayikisha mu gihe hari uwundi muntu canke abandi bantu bariko bamuteka ku mutwe. Ibi rero birampangayikisha co kimwe no kumva ko ari abantu bitwaza igihagararo bafise muri sosiyete kugira ngo bacinyize abandi, abaryosha benshi, hanyuma mbere bamere nk'abariko barabacunanza. Nico gituma ari ngombwa ko abantu baza gutanga ibirego mu biro vyanje niba baba biyumvira ko bahuye n'abatekamutwe basa n'uwo. Ni ngombwa ko abantu bamenya uburenganzira bwabo n'ibyo bategerezwa guhabwa. Ibi kandi bituma uko jewe n'ibiro vyanje turonka amakuru ku biba, ariko dushobora gukingira abaguzi, abantu bashasha baza muri Maine, kuhaba abantu baza kurondera tati muri immigration muri Maine no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tukabakingira ako kaga kaba kabatsikamiye. Reka murafise ukuri, hari uburyo bwinshi abatekamutwe bashobora gukandamiza umuntu bakamwifatira kubera ikibazo runaka uwo muntu kiba kimuraje ishinga canke kimubangamiye. Urakoze cyane ku gisubizo. Reka ngaruke ku bubabare ndetse no kuba byakoroha kurenganywa muri aba bimukira baba bakigera muri Maine. Ni bashya, ntibazi aho bagana, ubaha ubufasha nta kuntu batamuyoboka. Hakorwa iki rero ngo abakeneye ubufasha, dore ko baruta kure ubufasha buhari muri Maine?
That's part of our continued work because as you've identified, it's important that people know what their rights are. It's important that people be protected from those who will take advantage of them. You can know your rights. You can be protected from scammers, right? But you still have the need for assistance, to make your immigration application, right? I think that's your point. What happens when, you don't have access? Because the other thing too, by the way, is if you don't have access to, ivyo biri mu vyo tujejwe mu gikorwa cacu gikomeza nk'uko mwabishimangiye ko ni ngombwa ko abantu bamenya uburenganzira bwabo, ni ngombwa ko abantu bakingirwa abo bashobora kubifatira mu gahanga. Murashobora kumenya uburenganzira bwanyu kandi mugakingirwa abo batekamutwe, ariko mwaba mukeneye ubufasha kugira ngo mutange dosiye yanyu muri immigration, sivyo? Nibaza ko bashatse kuvuga bigenda gute iyo mudashoboye gushikira ubwo burenganzira? Kuko ikindi kibazo ni mu gihe mudashobora gushikira ubwo burenganzira kugira ngo mwuzuze impapuro zikenewe z'amategeko, mushobora gusanga muriko muremera ubufasha bw'uwundi muntu atarakwiriye kubafasha, sivyo? Mwisanga rero muri mwirinde kurusha kuko vy'ukuri atakindi mushaka atari ubufasha. Turatahura ko hari abantu benshi bakora cane kugira ngo batange izo serivisi. Nk'urugero, twahuye n'imigwi myinshi harimo nka Main Immigration Resources Council, Hope Act. Sinibagiye kuvuga iyindi migwi nka ILAP, projet ifasha abantu mu vy'amategeko na immigration. Aho hose ni imigwi ifise abantu batanga serivisi mu vy'amategeko ku bantu bakeneye ibintu vya immigration canke bakakuyobora ku bavoka canke iyindi migwi y'abantu bavyemerewe na leta ya Amerika kugira ngo ushobore kuronka ubufasha. Ariko twanabonye ko hakikenewe abavoka benshi mu gutanga izo serivisi, hacakenewe imigwi y'abantu benshi. Turiko turagerageza kuraba abavoka, imigwi y'abantu bashobora kwigishwa bagahugurwa kugira ngo bazobe mu bemerewe na leta federale ya Amerika. Turafise amafaranga makeya dushobora gukoresha kugira ngo duhugure abantu, gutyo tuduze ubushobozi n'igitigiri c'abantu bashobora gutanga izo serivisi. Bishobora gufata akanya, turiko turakorana n'abandi haheze imyaka ko nobivuga kugira ngo turonke abantu babishoboye kandi biteguriye kuja ku rubuga, bafata umwanya wabo muri mail kugira ngo batange izo serivisi kandi babanje gukurikirana inyigisho zabigenewe maze bahabwe certificate. Dukora ibishoboka vyose kugira ngo tugwize ubwo bushobozi, ariko ntituzodebukirwa. Tuzohozako ibiro vyanje ntibizokwishoboza vyonyene gukemura ikibazo c'ubukene bw'abavoka canke abantu bemewe, ariko ni kimwe mu bizotuma tugerageza. Mu minsi yeze nagiye mu nama Stanford, aho nahuye n'abantu bari muri communauté nshasha bariko bakora nabo ibijanye no kugerageza gutura hano. Narahuye n'uwundi mugwi i Portland haraheze imisi ugizwe n'abaguzi ariko n'abantu co kimwe n'imigwi bahanira uburenganzira bw'abantu bashasha muri Maine bakeneye ubwo burenganzira mu vy'amategeko muri immigration. Turiko tugerageza kuvugana na buri wese kugira ngo umuntu wese arondera ukuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakurikijwe amategeko ashobore kumenya aho ashobora kwitura kandi ukuri. Ivyo bishobora gufata umwanya, ariko turatanga ibikenewe kugira ngo abantu bahugurwe kandi muri kazoza ka hafi hazoba hari ubushobozi bwiyongereye kugira ngo ubwo bufasha butangwe. But at the front end, we're providing some resources that we expect will train some people up. So, in a not too distant future, there'll be a little bit more of an increased capacity to provide this assistance. Birumvikana ko bitoroshye, ariko se mu kurwanya icyuho hagati y'ubushobozi bukeya buhari ndetse n'ababukeneye benshi hakorwa iki? Ese abashaka ubufasha nubwo byaba birimo amanyanga bemerewe kuba bakomeza bakishakira ubwo bufasha nubwo bubasaba amafaranga ndetse n'ibindi byinshi? Well, no. And the reason being is that the law that I was talking about earlier that provides for who's authorized to provide these services, that law applies to the person who's providing the services, right? So if somebody were to, like, as you said, show up and say, I'm willing to just allow somebody to help me out, the law will not
impact them, right? So the law does not impact the consumer, does not prevent the consumer from agreeing to be victimized. oya iteko navuze aho imbere rivuga ku bantu bemerewe gutanga izo serivisi rikora kuri uwo muntu gusa atanga izo serivisi. Nimba umuntu avuze ati jewe munyirekere ndeke umuntu amfashe, iteko ntaco ribagira. Iteko ntirifata umuntu uwo ari we wese canke ngo rimubuze kwemeranya ku giti ciwe n'uwundi muntu canke ko bashobora kumubesha vyishakiye. Sinshobora kubuza umuntu kubeshwa nimba yavyishakiye, ariko iteko rivuga umuntu yemerewe gutanga izo serivisi kandi nta budahangarwa burimwo kugira nishure ku kibazo cawe. Rero ku nyishu hariho hagati na hagati yoboneka, hariho ivyo twashize ku rubuga rwa internet aho abantu bashobora kwironderera ubufasha ubwabo. Nk'urugero, IRAD iratanga ibipapuro n'ubufasha mu ndimi nyinshi kugira ngo ifashe abantu bumve ukuntu bashobora kwikorera bo nyene ibijanye no gusaba ibintu bakeneye. Iyo umuntu ataronse uwundi amufasha vyemerewe n'amategeko, hari ibindi vyangombwa twatanze biri kuri internet. Iteko rijanye no gufasha abantu muri immigration hamwe no kuronka ubwenegihugu rirerekana serivisi umuntu atavyigiye ashobora gutanga. Nk'akarorero, ugusemura ibintu vyoroshe ntibifatwa nka serivisi zo mu butungane zibujijwe. Umuntu niba akeneye kuronka formulaire isemuwe iri mu nyishu ashobora kumva mu rurimi rwiwe, ashobora kurondera ubufasha kandi adahunyanze amategeko. Hamwe n'ivyo, serivisi zo gusemura ntizemerewe kuba hari ico zongerako canke ngo zikureko ku makuru ari muri iyo formulaire no ku nyishu. Uwusemura ntaba yasabwe gutanga impanuro, sivyo? Asemura ico gipapuro gusa. Ngiyi inyishu yanyu. Ni serivisi rero zishobora gutangwa atabwoba bwo guhonyanga amategeko. Iciyongeyeko, umuntu arashobora gufasha uwundi amwereka ahakura ibintu vy'ukuri no kumufasha kandi kuronka ibipapuro akeneye. Nk'urugero, nimba umuntu avuga ko akeneye formulaire, uwundi ati ndagiye kuyikuronderera, ariko umuntu aja kurondera iyo formulaire ntashobora kuvuga ngo oya ntavyo ukeneye, ukeneye ibindi, kuko ivyo bigaruka ku gutanga impanuro mu vy'amategeko. Bivuze uko kuko hari ibintu bidafatwa nk'impanuro mu bijanye n'amategeko, kandi iteko rikemera ko bitangwa n'umuntu atavyigiye. Ikindi nshaka kongerako ngaha nuko ibiro vy'umushinjacaha mukuru wa Maine bifise urubuga rwa web. Mushobora kuja kuri Google mukandikako biro ya procureur mukuru wa Maine canke mukaja kuri website maine.gov/AJ. Iyo niyo site y'umushinjacaha mukuru wa Maine. Muragenda hajya ku intanguriro muhasanga ibibazo bijanye na immigration. Mufyonzeho muzosangaho amakuru ku bantu bashobora gutanga za serivisi nayerekeye uburenganzira bwanyu. Turabaha aho nyene ibintu vyose bijanye naho mwitura bibereka abantu bemewe n'amategeko kugira ngo batange za serivisi kandi bikabayobora neza. Harimo kandi n'amakuru ku maserivisi ashobora gutangwa atategeko rihonyanzwe nk'ibijanye no gusemura. Nk'urugero, nimba musavye formulaire umuntu akaja kuyirondera, link right on our homepage that says immigration issues. If you click on that, it's going to have information about who can provide these services, what your rights are. We have a link to where you could maybe get a referral, right? Who's certified to provide these services, and so to point you in the right direction. And it also has information about what services can be provided that won't violate the law, like translation services, like, you know, if you ask for a form, someone can go get it for you. Reka dufata akanya nanone twibutsa abakigera muri Maine uko babigenza ngo birinde abateka mutwe bababeshya ko babakorera amadosiye. Well, I'm going to answer that question in a more affirmative way. So not what they should avoid, but what they should do, right? So, egome reka nishure ico kibazo mu buryo ukwemanga. Si ivyo babwirizwa kwirinda, ariko babwirizwa gukora. Ica mbere na mbere umuntu atezwa kumenya ico abwirizwa gukora, inzira itezwa gufata. Hari imigwi myinshi, hari ibyangombwa vyinshi ku rubuga rwa web, kandi hari n'amashirahamwe atanga ibikenewe kugira ngo umuntu afashwe mu nzira nziza. Ico umuntu abwirizwa gukora nuko atotakaza akanya, kuko hari ibihe vyashizweho ntarengwa kugira umuntu asabe ibi n'ibi. Bategerezwa gutangura kubikora igihe cose babishoboye. Bategerezwa kurondera
abantu mu kibano, babereka abantu n'ahantu bemewe n'ivyemewe kugira ngo batange izo serivisi, baronke n'amakuru aho bashobora kuronka serivisi zemewe, bakora ibishoboka vyose kugira ngo batahure ivyo babwirizwa gukora kugira ngo dosiye zabo zitere zija imbere. Ubu reka ngaruka ku kibazo cawe ntaciye hirya no hino, ivyo abantu bakwiye kwirinda kwemera serivisi batabanje kwitwararika ko zemewe. Nimba umuntu yemeye kugufasha, barinda kwitwararika ko uwo muntu avyemerewe n'amategeko yavyigiye. Babwirizwa kwirinda gutanga amafaranga imbere yo kumenya neza ko uwo muntu yemewe n'amategeko muri serivisi atanga. Mu gihe amafaranga yarishwe, bizogorana kugira ngo yasubizwe. Ikindi cerekeye ivyo bokora n'ivyo batokora, igihe cose buzuza impapuro canke bishura ku bibazo, bategerezwa kumenya neza ko babikoze batabeshe mu biberekeye. Mu gihe utabaye imvuga kuri canke ugerageze gutaba umunyabinyoma, mu gihe utanga amakuru akenewe, bishobora kwica dosiye yawe hamwe biramutse bishitse bikaboneka ko utabaye imvuga kuri canke utagerageje kwirinda ku munyabinyoma. Jean, ni ikibazo c'urusobane kuko ivyo bikora ku bintu vyo gukora n'ibitari vyo gukora. Ariko ndavyongereko, ni vyiza kumenya uburenganzira bwawe, ukora ibishoboka vyose kugira ngo umenye ico utegerezwa gukora, urondere ubufasha bwemewe, ntutange amafaranga imbere yuko witwararika yuko uriko uratanga ku kintu cemewe n'amategeko. Kandi ntimugire ubwoba bwo gusaba ubufasha, kuko hariho amashirahamwe yabigenewe yemewe n'amategeko kandi atakindi abereyeho atari kuyobora abantu mu nzira nziza. Simwe mwenyene muvyifasha, kandi hari abantu bemewe barindiriye kubafasha bavyiteguriye. I encourage folks to go check out the Office of the Attorney General website here in Maine. Nkangurira abantu kuja kuraba site web y'ibiro vy'umushinjacyaha mukuru wa Maine. Twabisemuye mu ndimi zitanu, turiko turakora kugira ngo bigwizwe cane. Harimwo amakuru ku bijanye n'uburenganzira, vyerekana aho abantu babwirizwa kuja kugira ngo baronke ivyankenerwa, kandi bibaha amakuru ku muntu yemewe n'ubutemewe gutanga serivisi. Munyemerere kandi nongere ku iki kintu, kandi ibi bija muri urwo rutonde nariko ndavuga. Niba baragutetse ku mutwe canke ukibaza ko abantu bakwibasiye bitewe n'urukoba rwawe, ubwoko bwawe, canke uko waremwe, canke ko wiyumvira mu miterere yawe yirondoka, ndakwinginze bitumenyeshe. Hamagara ibiro vy'umushinjacaha mukuru. Niba wibaza ko wahohotewe muri ubwo buryo, rondera ibiro vyanje. Ndagushimiye cyane Attorney General Aaron Fred.